muri kino kiganiro aho tugira ngo tubashikirize ivyaranguwe muri iki kiringo ca gatatu c'umwaka w'ibihumbi 2019 ushire 2020. Ni kuvuga kuva mu kwezi kwa nzero k'uyu mwaka gushika ku kwezi kwa ntwarante k'uyu mwaka wa 2020. Muri iki gisata kijanye n'amashirahamwe, muri iki gihe ca gatatu c'uyu mwaka hashinzwe amashirahamwe angana 1180. Ubuzi butegekanijwe muri ayo mashirahamwe 1180 ni ubuzi burenga hafi 5,005. Turugeranije n'iki gice nyene mu mwaka uheze, biraboneka yuko twari ku mashirahamwe 1,501. Ubuzi nabwo bwari 19,127. Biraboneka rero yuko tugereranije hari icagabanutse, ariko cyane cyane no kubera bijanye nuko hariho amashirahamwe atacugururirwa ngaha anye, amwe bita amakoperative, ubunye ari mu kigo ANACOP. Twizera ahubwo yuko ayo mashirahamwe yabaye na menshi gusumba ayo twebwe dusigaye twandika hano mu kigo API. Twibutsa kandi ko ikigo API gisigaye gitanga urupapuro ndangamudandaza haba ku mashirahamwe canke kuri wese arukeneye, kuva hashizeho itegeko nshikiranganji 750 agakwego 520 811 yo kwa 2026 z'ukwa kane 2009 rishiraho ibija kuri urwo rupapuro ndangamudandaza n'amashirahamwe. Mu gisata c'itangwa ry'uburusho, mu ntumbero yo gushira mu ngiro itegeko rigenga imitahe, ikigo API biciye mu gisata gifasha kikongera kigakurikirana amashirahamwe carabandanije ciga amadosiye y'abasaba uburusho. Iki gice rero hakaba hatanzwe impapuro 8 zitanga uburenganzira bwo kuronka ubwo burusho. Amashirahamwe yaronkeze ubwo burusho akaba ategekanya kuzokoresha imitahe ingana hafi miliyaridi 66 n'imiliyoni 63 n'imiliyoni 293 n'ibihumbi 753 n'amajana 545. Ubuzi nabwo buzotangwa bukazongana n'amajana 579. Muri iyo ntumbero nyene, ikigo API carabandanije kirangura ibikorwa bijanye n'igenzura ry'amashirahamwe yaronkeje uburusho mu ntumbero yo gukurikirana uko uburusho buba bwatanzwe bugakoreshwa no mu gukinga abo kwikirika mu kiza bakabukoresha ibitandukanye n'ivyo baba biyemeje igihe baba bariko barasaba. Kubw'iyomvo, ikigo API kiraheza kigatanga urupapuro mfatakibanza rutanga uburenganzira bwo kuronswa uburusho. Iki gice rero hatanzwe impapuro mfatakibanza 29. Ayo mashirahamwe akaba amaze gukoresha imitahe ingana n'imiliyaridi 168 n'imiliyoni 248 n'ibihumbi 166 n'ifaranga rimwe mu mafaranga y'amarundi. Akaba yari yategekanije kuzokoresha umutahe ungana n'imiliyaridi zirenga gatoyi 170 mu mahera y'amarundi. Ubuzi nabwo bumaze gutangwa ni 1,312. Hakaba hari hategekanijwe 1,884. Tukiraho nyene mu bijanye no gukurikirana amashirahamwe, umuyobozi w'ikigo API ari kumwe n'umugwi w'abakozi b'ico kigo baragendeye amashirahamwe yaronkeje uburusho, naye akabari Afritextile, Musumba Steel, Ngagara Green Milling, Buseko, Tanganyika Mining, Burundi Brewery, Beran Group, Kireri Garden Hotel, Lifewell Company, STPA, African Mining Burundi, Gitega International Hotel, Tawakal Company. Intumbero y'izo ngendo
akaba ari kwama dufata mu mugongo ayo mashirahamwe mu kiyago tugirana nayo kugira tumenye intambwe bateyeko canke ntambamyi bahura nazo mw'irangurwa ry'imigambi yabo ngo duheze tuzitorera umuti hamwe. Twabamenyesha ko ayo mashirahamwe yose yagendewe naho ata ntambamyi zibuze bahura nazo, twasanze ateye ku ntambwe ishimishije, eka mbere na bene amashirahamwe baratumenyesheje ko bishimiye ukuntu tudahengeshanya kubafata mu mugongo. Mu gisata cerekeye gufasha urwaruka mu kwitegurira kurangura imigambi muri kazoza, mu ntumbero yo guteza imbere kazoza k'urwaruka rurangije amashuri, ikigo API kiraha urwaruka ubumenyi mu kubaha inyigisho zotuma bamenya gutegura imigambi yabo mu gihe barangije amashuri, kugira ngo ntibagume bazeyinze canke bahanze amaso leta ngo niyo izobaha ubuzi gusa. Kubw'iyomvo muri iki gice ikigo API carateguye isekeza mu makaminuza no mu gihugu hagati, aho urwaruka rwamenyeshwa ibikorwa vy'ikigo API n'ibisata bitandukanye mu Burundi umuntu yoshiramwo imitahe. Izo kaminuza zagendewe akaba ari kaminuza y'ibiyaga binini y'Ikiremba, ishure kaminuza yigisha ubuhinga ry'Igitega, kaminuza yigisha ubuhinga yo mu Cibitoke n'i Bujumbura. Ikigo API caratanze kandi inyigisho zabereye Makamba kugwaruka rwo mu ntara za Makamba, Rumonge, Mwaro na Bururi. Izo nyigisho zikaba zari zigamije kwigisha urwaruka rurangije amashuri ngo rumenye gutegura neza imigambi ku basanzwe bafise umugambi. Ikigo API kikabereka uko boryobora mu ntumbero yo kuzorondera uburyo bwo kushira mu ngiro, gutyo rurangije amashuri ntiruje gusaba ubuza ahandi, ahubwo gwikorera imigambi ruheze nago rutanga akazi. Twabamenyesha ko ico gikorwa co kwigisha urwaruka gutegura imigambi catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2013. Uyu mwaka izo nyigisho zikaba zatanzwe ubugira gatandatu. Gufatwa mu mugongo rero na leta yacu canke n'abandi dusanzwe dukorana biraduha akanyamuneza, bigadutera n'intege mu bikorwa vyacu. Turazi uruhara rw'abamenyeshamakuru mu iterambere ry'igihugu, naco gituma tubateye akamo twongera tubatumira kwitangana ntaryo mu kubandanya muterera mu bimenyeshamakuru ivy'ikigo API bikora, haba mu nyandiko n'ibindi bijanye n'ishingwa ry'imitahe mu gihugu, mu ntumbero yo gukwega canke guhamagarira abashinga mitahe benshi kuza mu gihugu.